Bene data bakundwa b'umwami Yesu Kristo, mwese abakurikira izi nyigisho tubahaye ikaze mu biganiro bya Saveur Divine. Ibi biganiro mu bitegurirwa n'abavugabutumwa bwiza batandukanye, akaba ari umuhamagaro ugendera ku ijambo ry'Imana byanditse mu gitabo cy'ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo ibice 24 umurongo wa 14. Kandi ubutumwa bwiza bw'ubwami buzigishwa mu isi yose ngo bube ubuhamya bwo guhamiriza amahanga yose, nibwo imperuka izaherako ize. Ibi biganiro mubikurikira ku channel ya YouTube yitwa Saveur Divine. Tubifurije kugubwa neza. Imana Data ari nayo So ibaha umugisha. Bene data bakunzi b'Imana kandi abakunzi b'ikiganiro Saveur Divine, ndabaramukije amahoro y'Imana. Imana ibagirire neza, Imana ibahezagire. N'umunezero ukomeye kuri jewe kongera kubana namwe kugira ngo dusangire amajambo y'Imana. Bambahaye ikaze cane umuntu wese ahari kugira ngo dutege amatwi twumve ico Imana yaduteguriye kuri uno munsi kugira ngo gifashe imitima yacu. Amajambo tugiye gusangira n'amajambo turiko turibukanya ko muri ino ndwi, amajambo ari mu gitabo co gusubira mu vyagezwe, igitabo ca Mose citwa gusubira mu vyagezwe igihimba ca 31. Turasoma duhereye ku murongo wa mbere tugeze ku murongo w'8. Gusubira mu vyagezwe igihimba ca 31 duhereye ku murongo wa mbere tugeze ku murongo w'8. Ndavuga ngo Mose ashikiriza Yosuwa igikorwa. Maze Mose arakomeza abwira Abisirayeli bose aya majambo. Arababwira ati umaze imyaka 170 singishobora gutera ururengo, kandi Uhoraho yarambariye ati ntuzojabuka uru ruzi Yorodani. Uhoraho Imana yanyu niwe azojabuka abagiye imbere, kandi azorandura ayo mahanga ari imbere yanyu, namwe mwegukire igihugu cabo. Kandi Yosuwa niwe azojabuka abagiye imbere nk'uko Uhoraho yavuze. Kandi ayo mahanga Uhoraho azoyagira nk'uko yagiriye Sihoni na Ogi, abami b'Abamori, n'igihugu cabo abo yaranduye. Uhoraho azobagabura mu maboko yanyu, namwe muze mubagirire nk'uko nabageze kose. Mushikame mushire amanga, ntimutinye, ntimubacikire ivutu, kuko Uhoraho Imana yanyu ari we azojana namwe, ntazobaheba, ntazobata. Maze Mose ahamagara Yosuwa amubaririra imbere y'Abisirayeli bose ati ushikame ushire amanga, kuko ari wewe uzojana aba bantu mu gihugu Uhoraho yarahiye ba sogokuruza ko azokibaha, ni wewe uzokibashikiriza. Uhoraho niwe azokuja imbere, azobana nawe, ntazoguheba, ntazoguta. Ntutinye, nturangunduke umutima. Amen. N'aya majambo turiko turibukanya Imana yaduhitiyemwo ko ariyo twiga kandi agafasha imitima yacu muri iyi ndwi. Ndaja gukomeza cane ku murongo w'8 havuga ngo Uhoraho niwe azokuja imbere, azobana nawe, ntazoguheba, ntazoguta. Ntutinye, nturanduke umutima. Imana ishimwe cane. N'aya majambo shaka ngo tuvugane ko tuganire ko avuga ngo Uhoraho niwe dukeneye muri runo rugendo rwacu turimwo rwo kuja mw'ijuru. Aya majambo Mose yayavuze yariko ayabwira Yosuwa. Mose yaragiye gutandukana n'Abisirayeli igihe ciwe nk'uko Uhoraho yari yabisezeranye kandi yari yabimusezeraniye. Cariko kiragira ko agiye kubavamwo agarangiza urugendo rwiwe
agapfa nk'uko Imana yari yabivuze. Ariko kandi Imana yari yabateguriye ubuzosubirira mu kibanza ca Mose yari yateguye Yosuwa. Igihe rero Mose yariko arabasezera mu kubabwira ko agiye gutandukana nabo nk'uko Uhoraho yabivuze, yabashikirije Yosuwa nk'uko Imana yari yabivuze, kandi aya majambo dusomye ku murongo w'8 nayo yayabwiye Yosuwa amukomeza, amubwira ko urugendo barimwo batanguye kuva mu gihugu ca Egiputa rukomeje, kuko batari bwagere mu gihugu c'isezerano, ariko kandi kuko Imana yari yarabasezeranije ico gihugu bategerezwa kugishikamwo, nubwo Mose yari agiye kubakurwamwo ari we yari yabahawe kugira ngo abarongore, nubwo yari agiye kubavamwo, nubwo yari agiye gupfa, Imana kuko yari yarabisezeranye yari yatoranije uwundi wo kubaja imbere kugira ngo aze abashikane muri ico gihugu. Imana itoranya Yosuwa kugira ngo azabe ari we azosubira mu kirenge ca Mose, aza akomereza aho Mose yari agejeje, azashikane ubwoko bwayo mu gihugu yabasezeraniye. Mose ariko arakomeza Yosuwa, aramubwira ngo ushikame ushire amanga, kuko Uhoraho ari we azokuja imbere. Yari abizi neza ko kuvana batanguye urugendo, yari azi ivyo bahuye navyo, yari azi ko ihanga ry'Abisirayeli ari ihanga ritagondwa izosi, ari ihanga ry'abagarariji, ari ihanga ritubaha Imana nk'uko Imana yari yabibasavye. Yari abizi ko ari ihanga rifise imitima ikomantaye. Yari azi ko Yosuwa agiye gutangura igikorwa kigoye. Yari azi ko urugendo barimwo bazogenda bahura n'intambara. Yari azi ko bazogenda bagwana n'amahanga, ariko bari bafise isezerano ry'uko aho bazoca hose bakagwana, Imana yari yarasezeranye ko ibahaye intsinzi. Ariko Mose yari azi ko ari ibihe bitoroshe, arakomeza Yosuwa, aramubwira ngo ukomere ushikame, nubwo bigoye, nubwo urwo rugendo rutoroshe, nubwo ihanga urongoye ritoroshe, nubwo ari ihanga ritagondwa izosi, aramubwira ngo Uhoraho ubwiwe azoba ari kumwe nawe, niwe azokuja imbere, niwe azokurongora, ntugire ubwoba. N'aya majambo Imana yashimye ko twibukanya muri kino cumwero, atwibutsa ko Uhoraho niwe dukeneye, kuko niwe ashobora kutuneshereza mu rugendo turimwo. Aya majambo kandi Uhoraho yari yarayabwiye Mose, nawe akimuhamagara kugira ngo azarongore ubu bwoko bwa Isirayeli. Mu gitabo co Kuvayo, igitabo ca 2 ca Mose citwa Kuvayo, igihimba ca 33 ku murongo wa 14 na 15, haravuga ngo aramwishura ati ubwanje nzokwijanira nawe mbashikane amahoro. Maze Mose aramwishura ati ubwawe nutajana natwe ntudukure ino. N'aya majambo nayo Uhoraho yari yarabwiye Mose, yari abizi neza ko urugendo batanguye ari urugoye. Aramubwira ati nzoba ndi kumwe nawe nubwo bizoba bigoye, nubwo nzi ko ari ihanga rigoye, nubwo nzi ko muzohura n'ibikomeye mu rugendo. Aramubwira ngo nawe ushika mukomeze ujana n'Abisirayeli, nzobashikana mu gihugu nabasezeraniye, kuko nzoba ndi kumwe namwe kugira ngo ndabagwanirire. N'aya majambo rero navuze ngitangura ngo Uhoraho niwe dukeneye muri runo rugendo turimwo, nk'uko Uhoraho ari we Mose yari akeneye mu gihe yakura Abisirayeli muri Egiputa akabajana, kuko urugendo rwari rugoye, kuko intambara bahura nazo zari zigoye, kuko imitima y'abantu yari ayoboye itari yoroshe. Uhoraho niwe Mose yari akeneye kugira ngo ashobore kurongora ubu bwoko, kandi Uhoraho niwe Yosuwa yari akeneye nawe igihe yasubirira mu gishingo ca Mose kugira ngo ashobore gushikana Abisirayeli mu gihugu c'isezerano. Bene data, urugendo turimo natwe twasezeraniwe ubwami, twasezeraniwe ubugingo buhoraho, twasezeraniwe ijuru ry'Imana. Ariko kandi kugira ngo dushikeyo hariho vyinshi duhura navyo, hariho intambara tugwana nazo, hariho ibitugerageza, hariho ibitugora. Bene data, Uhoraho niwe dukeneye,
niwe wenyene azodushoboza gushika amahoro, niwe wenyene azoturongora akaturongora inzira nziza, niwe wenyene nzira itazimiza idushikana mu bwami twasezeraniwe. Umuntu wese ahari ndabibutsa ngo dukeneye uhoraho muri vyose. Mu gitondo bukeye wumve ko ukeneye uhoraho, umwambaze, umurondere, kuko urugendo turimwo ruja mw'ijuru dukeneye uhoraho, kuko niwe azotuma dushika amahoro, niwe azodushikana neza. Nk'uko abarongoye Abisirayeli kugira ngo bashikane mu gihugu c'isezerano bari bakeneye uhoraho, niko natwe dukeneye uhoraho kugira ngo tuze dushike mu gihugu c'isezerano twasezeraniwe mu bwami bw'Imana. Bene data, dukomeze urugendo turimwo, ariko kandi uko bukeye uko bwije, buri saha buri munota uhoraho turamukeneye. Umuririmbyi yaravuze ngo buri munsi buri saha ndagukeneye. Natwe dukeneye uhoraho kugira ngo dushobore kuzorangiza urugendo rwacu amahoro. N'aya majambo Imana yashimye ko dusangira, mumenye ko dukeneye uhoraho buri munsi buri saha, dukeneye uhoraho kugira ngo tuze turangize urugendo rwacu amahoro. Imana ntibahezagire. Amen.